Ndabaramukije mwese banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ino shira ya YouTube ya ICTV ni umwanya w'amakuru agezweho nkuko tubikora misi yose tubashikiriza amakuru abavugwa muri politike zavuzwe mu binyamakuru izavuzwe ku mbuga ngurukana bumenyi amakuru tuba twagiye turatahoza amasoko yacu atandukanye ayo yose turayegeranya maze mukayakurikira mu buryo bw'idonido. Nanone tugarukanye ayandi agezweho ariko aravugwa cyane. Twababwiye inkuru y'ivyatangajwe na Pasitori Isidore Mbayahaga. Uyo Mbayahaga akabazwi cyane ko ari mu kwaha kwa CNDD-FDD kandi muri kino gihe bikaboneka ko ameze nk'umukozi wa Perezida Ndayishimiye atuma kuja gutuka abakeba ndetse nabo baba batariko barabona ibintu kumwe mu gihugu. Tubabwira ko Mbayahaga Isidori yiyadukije akavuga ko umuntu atuka umwami aba asumbwa ngo n'imbwa yapfuye, akavuga ko hari umuntu ariko aratuka umwami ariko ivyo atuka umwami Mbayahaga akaba bivuze mu gihe hari ukunyinyurana kudasanzwe hagati ya Perezida Ndayishimiye n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazirana kugarika benshi mwarakurikiye nkuru ku batarikurikiye murashobora kuja kuri chaîne yacu mukaraba inkuru twabahaye maze mukamenya ibyo Mbayahaga yavuze. Mbayahaga yavuze amajambo akomeye cyane ati banazifiwe nasomye ahantu usanga kubahuka gutuka indongozi kubahuka gutuka umwami hoho Bibiliya ni kwitimbwa ikwita umuvyimba wimbwa abandi bo nimbwa nzima ariko wewe ugira agaciro kangana n'umuvyimba wimbwa kubera ututse nde umwami gusa. Iyo ni Mbayahaga Isidori ko bataramukurikiye amajambo yashikirije murashobora koja kuri chaîne yacu mugakurikira ayo majambo. Impamvu tushimye kugarura ino nkuru nuko hari ibyatanguye kwibonekeza inyuma yaho Mbayahaga ashikirije ano majambo abaCNDD-FDD bamwe bakaba batanguye gucanamwo mbere n'abandi bakaba bagira ico bashikiriza ku majambo ya Pasitori Isidori Mbayahaga. Uyo rero yimitswe nka apotre akaba muri kino gihe ariko uvugwa cyane ko yoba yarahevye ivy'Imana akaja mu vya politike, nubwo ubwiwe yavuze ko ivy'Imana bitandukanye n'ivya politike, ariko bamwe bavuga bati uriko urarenga kuko ivyo uri kurashikiriza birashobora kuryanisha abategetsi ndetse bikavyura icuka kibi mu ndongozi. Isidori Mbayahaga rero nyuma y'ano majambo bamwe n'abandi hari ukuntu bavyakiriye muri CNDD-FDD bariko barabigaruka ko cane, ariko kiboneka coco nuko vyatanguye gucanishamwo abagumyabanga mbere bamwe bakanavuga ko Isidori Mbayahaga atabigiyemwo gakeya ashobora kwisanga ibintu vyamaze kumukomerana. Isidori Mbayahaga rero arazwi cane mu majambo agenda arashikiriza. Tugiye kugaruka kubiriko biravugwa muri CNDD-FDD ukuntu bino vyakweza icuka kibi mu mugambwe w'inkona mbere ndetse n'abegiriye Perezida Ndayishimiye bakaba bariko baramuhanura ko ivyo atuma Isidori Mbayahaga yoba abihagaritse kubera ko ibintu biriko biraba bishobora kuza gutera ikibazo gikomeye cyane mu gihe mu Burundi himirije amatora y'umukuru w'igihugu. Abagumyabanga bakaba bariko barakora ibishoboka vyose kugira bigarurire abarundi babatakarije ikizere kandi berekane ko bari kumwe kandi ko bafatanye mu nda. Muri kino gihe rero Mbayahaga akaba ariko aza yunyura ibintu. Bamwe bavuga bati uyu mugabo ni umugome mubi cane wiyitiriye umwambaro w'ubupasteri kandi ngo n'indyarya ikomeye ahubwo agomba kuryanisha abagumyabanga. Ati uyu mupasteri ni umupfapfa arimwo kwirenzaho agataka. Ati kazoza karamubikiye vyinshi ntiyumvire ko yashiseyo canke ari ndakogwa ko ngo nuko ari umupastori. Ati ivyashikiye abandi nawe birashobora kumushikira umwanya n'umwanya. Uwariko aratuka uno munsi arashobora kwisanga ariwe ariko arapfukamira canke ariwe asaba indaro. Ati ivya politike birahinduka umwanya n'umwanya nawo kwibaza ko uno munsi Bunyoni yoba ari mwibuye
n'ukuntu yahora avuga amajambo n'ukuntu yahora yifata nk'igihangange uno munsi aho ari ntawe utahazi. Ati Mbayahaga nawe we ntukingiwe rwose, ati wogabanya ayo majambo ntaco bizokumarira kuko uriko uratuka uyo uno munsi niba ushobora gusanga ari uyoboka nk'uko uyoboka n'uyo General Neva. Ati uyu mupasitori ati ararengeje rwose, ati pasitori geza ngaho kuko ivyo uriko uravuga birashobora kugukwegera muri kazoza hawe. Ati Mbayahaga uzopfa nabi, ibi bintu uriko urashikiriza wiyumvira ingaruka bishobora kugira kuba uriko uravuga niba bagutumye gutuka umutegetsi. Ati jupfa umumenye ko uyo mutegetsi nawe ari umuntu nkawe we, kandi niba uriko urakoreshwa n'abategetsi uno munsi ejo ntibazoba bahari kuko ibintu birahinduka. Ati uyo mupasitori ari gukomeza kwicanga mu vya politike, ati ari kwitandukanya n'Imana. Ati izina ni ryo muntu. Ati koko ntuyahaga, ati ivyo uvuga ati nawe ntavyuzi, ariko abagukoresha bariko baraguhenda cane. Ati uyo mupasitori Mbayahaga ngira ntazi Uburundi n'abarundi ivyo Neva yamuhaye hama akaguma asongoza akarimi abarundi. Ati ntibaheranwa naho wogira gute umunsi umwe Uburundi n'abarundi bizomwigisha n'igihe gusa. Ati rindira. Ati gezaho ngaho mwati muvuga amajambo yaboze. Ati none uyu mupasitori ivyo ariko aravuga vyo gutuka abantu ngo ni imivyimba y'imbwa wiyumvira ko ari iki? Ati nageze ngaho arike gutuka abantu, nimba ari umukozi w'Imana navuga ivy'Imana, ivya politike abireka ivya politike. Kwitwaza ivy'amajambo yo muri Bibiliya agatuka abantu ngaho ntaco bivuze kandi ntaco vyodufasha muri kino gihe turimwo. Ati Bagana Mbayahaga none Neva ni umwami. Ati none ndakugarika niwe yatukanye. Ati urafise ivyemezo ko ivyo bagutumye kuvuga canke abo bagutumye gutuka koko ari bo babi? Uno munsi urashobora kwihenda ugasanga butuka ejo ni buyoboka. Ati urabesha gusa ntaco bizogushikanako kandi uri kuritakariza icyizere mu baguhora bakwizeye nk'umukozi w'Imana. Ati Mbayahaga ararengeje urugero, ni benshi bagiye bagira ivyo bavuga kuri no nkuru yacu, urashobora kuja kuyikurikiranaho kumva vyose Mbayahaga yavuze. Ni inkuru ifise titre ivuga ngo Isidori Mbayahaga yikoze mu gahogo atuka ndakugarika gutegura kudeta. Ati vyakomeye mu bihangaje vya CNDD-FDD. Iyo nkuru ikaba imaze turiko turakora ino nkuru nyene ikaba imaze kurabwa n'abarenga 15,000. nawe urashobora kuja gukurikira ivyo nkuru kumva vyinshi ndetse n'icoba kivyenyegeje inyuma. Tugaruke mu makuru yandi asanzwe tubashikiriza, tugaruka cane ku bibazo biri muri CNDD-FDD gucanamwo kudasanzwe nk'uko twabibabwiye, aho umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito muri kino gihe amerewe nabi n'ibicocoro vy'umugambwe kubera ko bamwagiriza ko yasambuye igihugu. Ariko nanone hakaba hari uguhangana kudasanzwe kwabe na Reverien Ndikuriyo arongoye umugambwe CNDD-FDD ndetse n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca muri kino gihe wamengo ntahari, agacerere kiwe kakaba gateye ubwoba. Ibi kandi bikaba vyaratanguye mbere kuko biboneka ko muri CNDD-FDD hari imigwi ibiri, abiyita ko bari mwiragi rya Petero Nkurunziza n'abavuga ko bashigikiye Perezida Ndayishimiye. Reverien Ndikuriyo yaripanze bimwe biboneka nuko muri CNDD-FDD nta wipanga ngo baramupanga, iyo wipanze baragupangurura. Reverien Ndikuriyo mu misi heze bari bamuhitanye ariko arasimba urupfu. Ibi ni ivyemezo vyako muri CNDD-FDD hari uwutifuza ko Reverien Ndikuriyo abandanya kuko biranugwanurwa ko Reverien Ndikuriyo ari umwe
cyane mu bariko bari baragwanira ikibanza c'umukuru w'igihugu, kandi murazi neza iyo hatanguye kuba ibintu vyo kugwanira ibiti muri CNDD-FDD kurikira mwarabibonye ku vyabaye kuri Reveriyano Ndikuriyo. Turaza no kubaha kahise ku kuntu muri CNDD-FDD hagiye haba ivyo gukuranamwo ndetse no kwigizanya kure kubera kugwanira ubutegetsi. Turaza kubigaruka ko Reveriyano Ndikuriyo yatanguye kera ategura ugwaruka rw'imbonera kure, akaruha imyimenyerezo y'igisirikare, akarokoresha amanama ndetse n'abanyagihugu isaha 11 z'ubuca, aho bamwe bavuga ko Ndayishimiye ashobora kuzokwikangura igihugu bakimupapuye, aho Reveriyano Ndikuriyo asa n'uri karahangana bikomeye na Perezida Ndayishimiye na Hussein Rajabu wo muri CNDD-FDD yatanguye cane, ndetse n'uwo muhari akaba ari nawe avugwa ko ari we vy'ukuri fatiro ry'uyo mugambwe. Ntiyigeze yigenza nk'uko Reveriyano Ndikuriyo ariko arabigenza. Ababizi bazi ukuntu Perezida Bagaza atwara ku ntwaro yiwe mu gihe ciwe, ata Murundi bigeze baririmba nk'uwitwa Emile Mworoha yatwara umugambwe Iprona wari ku butegetsi, ariko ku ntwaro ya Perezida Buyoya nta wigeze akoranya abanyagihugu ngo baje mu mabarabara bavyinera imbere. Bararunyeretse Nikora Mayugi canke Ruke Rukigama canke se ngo bakuranywe kurongora Iprona. Ku ntwaro ya Perezida Ntibantunganya ntawigeze yumva abanyagihugu bavyina Yohani Minani yatwara Frodebu. Ku ntwaro ya Perezida Ndayizeye ntawigeze yumva abanyagihugu bavyina Yohani Minani yatwara Frodebu. Ku ntwaro ya Perezida Nkurunziza ntawigeze yumva abanyagihugu bavyina Hussein Rajabu, Jeremy Ngendakumana canke Pascal Nyabenda batwara CNDD-FDD. Uwararirimbwe yabaye umwe gusa mu mwaka wa nyuma wa Nkurunziza, yabaye Evariste Ndayishimiye, kuko yari yamaze kuba uzosubirira Nkurunziza. Ariko muri kino gihe birigwa baravyina Reveriyano Ndikuriyo bakamucapa ku bitenge, abagore baba bambaye, agakoranya amanama mu majoro. Kuri kwamye benshi babona ko muri CNDD-FDD hashobora kwaduka ikintu kibi cane, ari naco nyene Ndikuriyo bamuziza ngo kuko yoba yatanguye kuduza umutwe nk'uko vyagenze kuri Bunyone, ngo nawe rero bakaba bagiye kumushira hasi. Izo njyane rero zose ziriko ziraba zikaza ziyongera kucuka kibi kiri hagati ya Perezida Ndayishimiye ndetse n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca, nawe aboyeho amaboko imugongo n'umugore wa Perezida Ndayishimiye, kuko atatuma hari ico avuga. Yashatse kwerekana umuti w'ibibazo biri mu gihugu cane cane nk'ibibazo vy'igitoro, ukuntu abarundi bo kwikora muri ico kibazo. Umugore wa Ndayishimiye arabamba gose akavuga ko bidakunda, mbere ukamengo Reveriyano menga ukamengo umukuru wa leta canke Gervais Ndirakobuca ntaco avuze, ntaco amaze. Bamwe bakamufata nk'igishusho kuko babona ko ataco ariko arafasha, ariko we arazi neza ko ataco yokora, kuko mu gihe agize ico ashikirije yitwa umwansi w'igihugu, yitwa ko akorana abazi b'igihugu. Mwarumvishe Perezida Ndayishimiye ariko yagiriza ko hari umutegetsi yabujije igitoro kuza, aravuga ko hari abagomba kumutembagaza. Ibyo byose ariko mu bo yariko aravuga harimwo ndakugarika. Ibi rero bikaba bibandanya kwibonekeza mu gihe himirije amatora, ndetse ibintu bikaba bidashobora kuza koroha gose habe na gatoya, kubera ko ibintu biriko biraba muri CNDD-FDD ari ibintu bidasanzwe kandi bishobora kuza kwega karambaraye mu gihugu nk'uko vyama bigenda iyo muri CNDD-FDD
batanguye gucanamwo birangira nabi umwe apfunzwe canke yishwe. Twobaha nk'uturorero duke cane aho abagumyabanga bamaze kwicwa, gupfungwa, guhunga ndetse no kwirukanwa mu mugambwe kubera indyane zidahera zama mu mugambwe CNDD-FDD ari benshi cane. Reka ndabahe amazina mwamwe mwumve aka kamaramaza. Hussein Rajabu yakuwe yongera agapfungwa mu mwaka wa 2007 yagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu, guhungabanya umutekano w'umukuru w'igihugu. Ico gihe abashinga amateka 22 bari bashigikiye Rajabu barirukanywe. Manase Nzobonimpa yahunze kubera iterabwoba yakorewe, ariko ashira habona ubusuma bw'amahera agenewe kugura amakaye yo guha abanyeshuri mu mwaka wa 2015. Hoho kabaye akamaramaza, umugambwe watakaje abantu benshi bivuye kuri uko kutumvikana ko Nkurunziza yosubira guserukira umugambwe mu matora. Ico gihe rero hirukanywe benshi, abende baranahunga. Muri bukabe cyane bagiye baraja mu buhungiro, barimwo nka Leonidas Hatungimana, ibiciciro vyo mu mugambwe CNDD-FDD bitari bike bitari bishigikiye Nkurunziza, aba generale barimo nka Godefroid Niyombare yagirizwa kuba ku isonga ryo kudeta, n'abandi benshi abanyapolitike abaharanira agateka kazira muntu. Ivyo vyose vyavuye kuryane za CNDD-FDD. Muri abo rero kandi umuntu akaba yovuga nka Colonel Jeremy Ngendakumana yahora ari umukuru w'umugambwe, Onesime Nduwimana yari umuvugizi w'umugambwe, Piyo Ntavyo hanyuma yari umukuru w'inama nshinga amateka, Dr Gervas Rufyikiri yari icegera c'umukuru w'igihugu, Colonel Leonidas Hatungimana yari umuvugizi w'umukuru w'igihugu, Moise Bucumi yari ministre, n'abandi benshi harimwo n'ababuramatari ndetse n'abamusitanteri. Eka wese yavuga ko Nkurunziza yobisa abandi ku ntebe y'umukuru w'igihugu yaca akorerwa ko. Ivyo vyose rero ni vyagiye biba kubera indyane ziba zadutse muri CNDD-FDD. Iruhande y'abasivile hari n'abasoda n'abapolisi bakuru bakomoka muri CNDD-FDD bahunze, abandi barapfungwa. Twobibutsa nka Lieutenant General Guillaume Nabindika yahunze, General Major Niyombare yaburiwe irengero, General Major Juvenal Niyongeko Batazira Kiroho harapfunzwe, General Major Leonard Ngendakumana uyu yarahunze, General Major Zeno Ndabaneze arapfunzwe, General de Brigade Prime Ngowe n'ubusa arapfunzwe, General Major Jeremy Ntiranyibagira Batazira Nyenyenye yahavuye afatirwa muri Tanzania muri 2017 acaricwa. General Adolphe Nshimirimana nawe vyamushikiye mu nyuma, mwarabonye ko vyavuye ku njyane no kutumvikana muri CNDD-FDD no kugwanira ibibanza bikuru mu gihugu. Nawe rero yapfuye arashwe biturutse kuri ico kibazo catewe n'amatati ya 2015. No mu nyuma hari abagumyabanga bagiye bapfungwa, abandi baranyuruzwa nka Honorable Afsa Mosi yahoze ari umuvugizi w'umukuru w'igihugu, yarashwe 2016. Mu Rwizatunga Leoporo vyavugwa ko yegereye Rajabu yanyurujwe. Hari na Colonel Miruho Jean Baptiste Batazira Marios yapfunzwe, hakaba na Colonel Bahati Nestor Batazira Sadepa yapfunzwe, na Major Muporo. Muporo muramuzi arapfunzwe, twaranamutabarije kenshi kubera ko abandanya kugirirwa ihohoterwa. None rero aba n'ubu rero izo ndyane n'urutavana ko muri CNDD-FDD gusharikana ko dasanzwe ko ivyo bihanganye nk'uko twabibabwiye atagikozwe rero ngo habe umwumvikano. Muri CNDD-FDD hazopfa benshi, hazopfungwa benshi, hazohunga benshi, abazicwa nabo ntibazobura. Ibizi ndyane zo muri CNDD-FDD zirashobora gukwega ikibazo gikomeye mu gihugu muri rusange, kuko ibintu nk'iba kenshi birangira hari ibibazo bikomeye cyane. Banywanyi bacu rero ivyo ni bimwe mu babivugwa mu makuru abagezweho, ariko ico twabemereye nuko tubandanya kubashikiriza byinshi biba bigenda bitandukanye, bigaruka ko we ntuje kure maze
ubandanya kubana natwe mu kanya turaza n'izindi nkuru zitandukanye ziraba zigezweho.